bisanzwe ndaharangurira imirimo ya misi yose ndahakorera ni secretariat publique, ndanakotesha n'ibindi bintu mubona ngaha. Mu mugambi wa secretariat publique tukoramwo ibintu vya photocopie, saisie et impression, turagira birya vyo gusikana ari nk'umuntu ashaka kubirungika kuri email, ku matelefone bishaka kuja kure, hama tugakora n'amafoto pasiporo, amafoto arya ari muri cadre A4 na A3, tugakora amaferipare. Umugambi nawutanguye ndi jenyene, mu nyuma turakorana n'uwundi muntu umwe. Nari mfise imashine imwe n'agafotokopieze kamwe. Ngitangura ukuntu nakora nariyaranje uburyo bwose kuko nari mfise fotokopieze ntonyi idashobora kumfasha ivyo ndiko ndakora, ugasanga hari ivyo nshoboye gukora ntakoreye ngaho, ugasanga ndagiye ahandi ngo bamfashe, bikanduhisha cane. Hari ivyo nari mbuze ntashobora kuronka kubera uburyo buke. Ubu icahindutse kubera yuko hariho ibindi naciye nongerako kubera irya mfashanyo ya payeje baduhaye. Narahavuye ndagura imashine nininya ifasha kugira vya bindi ntari nshoboye. Ndagura na Epson yo gusohora amafoto kuko kare ico gihe sinashobora gukora amafoto, ama invitation kuko ntari mfise iyo mashine kandi ndabishoboye. Ukuntu bantoye barabona ivyo nkora nuko ndabikora, barabona nyene ko hariho ibintu mbuze, hama ndavyumva ko hariho concours des femmes, ndabibaza barabisigurira, hama ndagenda ndahiganwa ca ndabishobora mba n'uwa kabiri. Nashira imbere umugambi wa secretariat publique kuko niwo nari nsanzwe menyereye kandi nico kintu nari narize kw'ishure. Akarusho nagize kuri uwo mutahe narose nuko imashine ntari mfise nayirose, iramfasha gutera imbere. Ivyo ntari mfise ndabironka. Imashine ntari mfise yari Epson, niyo nini yanyafasha gusohora ibintu vyinshi kandi binyarutse kuko narashobora kuronka nk'isoko. Nk'akarorero nararonka isoko, hari ishuri ngahonye rya materinere barampa isoko ngo ndabakorere ibitabo, nkaca mbura imashine nokoresha. Rero ubu maze kuyironka iyo mashine ndakora ibitabo vy'amashuri nk'amashuri 9. Akandi karusha umutahe wa intere ubu yariyongereye cane kuko amahera naronka ico gihe ubu yariyongereye kuko hariho ibintu ntakora ndabizi ariko nshobora ubu gukora kandi nkabikorana n'ububangutsi bwinshi. Ubu unye nuwoza kumbwira ati wewe Alice ndaguha akazi naho ko barako muri leta ntako noshobora gukora. Abungukiye kuri uwo mugambi wiwanje novuga akarorero ka hafi ko ari iryo shuri rya materinere. Kuvuga turakorana jewe nkabakorera ivyo bitabo, abanyeshuri bagatangura bakabikoresha, nkabibakorera ata mahera barampa, nkakoresha umutahe wiwanje, mu nyuma bakazompa amahera ari uko abanyeshuri batanguye barishe minerval. Bica bibasaba kuronka ivyo bitabo, kare baja Igitega ubu baca babikoresha hafi. Iyo vyagenze neza ku nyungu bivanye n'igihe tuba turimwo, inyungu nshobora kuronka, ndashobora kuronka nk'imiliyoni 2 bivanye n'amezi tuba turimwo, canke ugasanga hariho igihe usanga urose makenya ari musi ya 2 millions, canke ugasanga n'izo 2 millions zirarenze.